Yes, ariko kino kiganiro mushobora gisanga kuri account ya YouTube yanje, ushobora kuza muri kano kanya kuri account ya YouTube yanje nitwa Ami Pro so 257 turasa kura ibiganiro byose maze gukora na kino kiganiro. Tugiye kuganira n'abatumire bacu mwibaze yuko ari bande batugendeye no munsi. Mwiriwe neza amahoro cyane. Oya sindakumva, gerageza uyiduze uyegeretse isi yose irikira kumva muri kano kanya. Meze neza gamuvye. Ego namahoro cyane. Ikaze muri Sunday Vibe. Ego murakoze gose. Ikaze muri Buja FM. Merci. Meze neza. Ego namahoro menshi. Yesu kumuntu ariko arakumviriza arifuza kumenya mbega no munsi ninde yashiye kuza muri Buja FM. Je nitwa Madame Cynthia. Nkabasengera mu ishengero TLM. Ego uyu munsi rero twaje kubwo kuvuga igikorane ca mama n'abakobwa kiko kiratunganya le 17. Donc samedi iza. Ego tuje kugira tubatumire tubabwire n'ivyerekeranye ico gikorane. Madame Cynthia ni bon? Ego namahoro. Meze neza. Kumengo nuryohera. Oya ni sawa gose. Bimeze neza ibintu. Uno munsi wagiye gusenga. Bigishije iki? Twumve ko wagiye. Ego. Ukwidegemvye. Usanzwe usengera muri TLM umaze igihe kingana gute? Ndamaze hafi imyaka 2. Ego. Imyaka 2. Ego cyane. Turashaka kuba twababa imyaka kungana. Itso akundiye TLM n'igiki kumbure umuntu ariko aratwumviriza asobore kumva yuko nawe nyine ashaka kuza gusengera muri TLM. Ego. Ico nakundiye TLM ni ijambo rihavugirwa, ni ijambo ryubaka rishikana umuntu kure. Ego. Kandi uryumvirije ntashobora kuguma uko yarari. Ego twese twaje twumviriza ariko twaciye dufatwa n'ubwo bushobozi bw'iryo jambo. Ego cyane. Yes, nuko ni Madame Cynthia yashoye kuza muri Buja FM ariko zigituma na here iwabo nuko conference ari y'abakobwa n'abamama. Conference ari y'abakobwa n'abamama sinari guhera ku mugabo biratahuritse. Yes, nuko umutumire wacu agira kabiri ni Prophet Evra Sinagai. Nasa yuko igihugu cyose kimuti isi yose yaramumera. Ikaze muri Sunday Vibe. Yego murakoze cyane. Umeze neza? Yego nameze neza gose, turashima Imana kuba turi ngaha kandi nizera kuza kugira ibihe byiza hamwe na Sunday Vibes. Prophet Evra Sinagai. Yego. Ijya kangaye muri Buja FM? Dirashika ejo nari ngaha muri Hit Connection. No muri Ligala Connect. Ya Ligala Connect. Mu gatondo. Ego mu gatondo hamwe na DJ Mura. Nibaza ko ishobora kuba ari rya gatatu canke rya kane. Ego muri Buja FM. Muri Buja FM. Urumva ko nabaye waho nyene. Kabisa. Ego. Prophet Evra ninde ibyasanzwe akora bitanguye ryari yaronse n'umuhamagaro wo gukora ibi bintu hama turaza kubandanya n'ibintu. Amazina yanje nkuko bamaze kubivuga ni Sinagai Evra, kaba ndumurongozi wa Aletheia canke Truth Revealed Ministries. Turamaze imyaka 4 turiko turakora ibikorwa bitandukanye byaba bimwe mu byo bariko baravuga by'imigwi y'abaririmbyi bariko barasohora indirimbo n'ibindi bikorwa bikorane bitandukanye. Bajije ikibazo cyiza ati none umuhamagaro wa wakiriye ryari. Namenye Imana neza ku myaka 14. Ariko muri 2016 niho natangura igikorwa cyo kurongora ishengero rimwo abajene benshi, ariko murabona ko umunsi twazanye n'abamama kabisa. No kuvuga yuko Imana ikora ibintu bidasanzwe ko ariko ratwumviriza turavuga ijambo ry'Imana, turigisha ijambo ry'Imana ry'ukuri guhishuwe, the revelation of truth. Kandi twizera yuko bari baravyumviriza biriko birabafasha kandi turifuza yuko bishika kure cyane abantu bakavyumva ari benshi. Yego musanzwe mushikiriza ubutumwa muri TLM ni mugasekebuye, ariko ndashaka kumenya turasa kubagaruka k'abamama ariko muri kano kanya tuvuge kuri TLM musengesha ryari abantu bariko baratwumviriza bahamagariwe kuza ryari muri TLM. Ego mu minsi dusanzwe dukorana turakorana ku munsi wa gatatu igihe isaha 11:30 mu Gasekebuye. TLM isanzwe iri mu Gasekebuye kuri entre ya Gasekebuye. Turakorana iminsi yose igihe cy'isaha 11 aho ni ku wa gatatu. Ku munsi wa kane turafise security ya midi muri Pacific Hotel. Imisi yose midi ku bantu b'abakozi ba leta cyangwa abantu bari muri ville bari barakora utuntu dutandukanye, abariho tuba turi imisi yose ku wa kane saa 6. Twongera tugakorana no kuwa Mungu
kirte zibiri saa moya na nusu gushika saa ine no kuva saa ine gushika midi et demi. Kuwa kabiri naho turafise ishuri ry'ijambo ry'Imana ryitwa Play Roma School ritangura 17h30 18h. Abantu rero bari bwo bifuza kwifatanya natwe niyo program isanzwe hari office umidegevyo wose ugushobora guterana natwe waba uri mu gisagara. Kuwa kane ukabuvuga uti jema ndi mu kazi ka leta tuba dufise pause hariyo kirute twashize muri Pacific Hotel kugira ngo abantu bari kubuze bashobore kuronka akanya n'imisi yose hagati mu ndwi kuwa gatatu isaa 11. TRM urumva yuko basanzwe basenga yes iminsi nk'ine canke itanu canke itatu mu ndwi ariko nariya kuri Pacific Hotel ni muri Centre Ville naho nyene urabasanga maze ibintu bikagenda neza. Kubera mwazanye n'abamama ndasaka twinjire rero muri ben y'ikiganiro cyo no munsi abamama bafise ikibanza kihe muri TRM. Ego abamama barafise ikibanza gikomeye cyane muri TRM kuko twizera yuko abantu bamaze kumenya Imana atavye ubusumbasumbane bihari. Twizera yuko abantu bafise Imana imwe bafise ijambo rimwe ico umumama ashoboye nico n'umugabo ashoboye kuko vyose tubishobozwa no kwizera. Rero iyo tumaze kwinjira mu ijambo ry'Imana rivuga ngo ntawe tukimenyera kuvy'urukoba. Abamama turizera ikintu Imana yabashizemo no mu ijambo ry'Imana turabona ikibanza cabo. Hari abamama badasanzwe twamatora mu ijambo ry'Imana ba Esther bahana n'abandi bakoze ibintu bidasanzwe. Muri TRM turizera yuko abamama Imana yabahamagaye muri kino gihe kugira ngo bashobore gutangaza kumenyekanisha inkuru nziza. Nama nibuka ko igihe Yesu yazuka abantu ba mbere batangwe kumubona barabamama. Turizera yuko uburyo basanzwe arabavyeyi mu buryo busanzwe abana barera abana Imana ishoboye kubakoresha cyane mu vyerekanye n'ijambo ry'Imana kugira ngo bashobore kurera urunganwe rushasha. Turizera yuko iyo abamama bamaze kumenya ijambo ry'Imana bakizera ijambo ry'Imana cyatwiyumvira abana bavyeyi bazomera gute. Abana bavutse bariko bigishwa bariko baregwa n'umumama yamenye Imana ejo azoba ari umwana ameze gute. Yacu yubakiye kuba mama cyane. Madame Cynthia Prophète Evra yabivuze neza ariko ndashaka wewe nk'umumama umaze imyaka 2 usengera muri TRM nubwo heruhara rw'umumama muri TRM uno munsi nakaye karusho canke niyahe nyungu muheza mukaronka nk'abamama canke abakobwa canke abigeme musanzwe musengera muri TRM. Ego cyane ico novuga nuko umumama mu gitabo muri Bibiliya yagereranywa na mpemu yera. Igihe umaze kumenya bino bintu ntusaba kwitwa umugore asanzwe witwa umugore donc amenya ingene donc urumufasha. Ico bidufasha nuko iri jambo batwigisha ridufasha gutunganya urugo rwacu. Apana vya miti society yatwigishije ko umugore aca bugufi ariko tumenya ukuntu twishimikije iri jambo ry'Imana utunganya urugo rwacu tukareresha abana bacu ijambo ry'Imana. Ikindi nuko tumenya umaze kumenya yuko ufise donc ugereranywa na mpemu yera ni wowe umenya ukuntu upanga urugo rwawe utarinze kuvuga menshi ariko ukamenya ingene usengera urugo rwawe ukamenya ingene novuga gute no ukamenya ukuntu umugabo wawe umusengera umwana wawe akamenya ingene yitwara ubicishije mu ijambo ry'Imana. Iri jambo riratweduka mu yandi majambo novuga ngo nitugishikana handi hantu ho kumenya. Nico gituma kubwigi gikorane turiteze ko abamama hari ukundi kumenya bagiye kumenya. Donc hariho ijambo ry'Imana ngo ubwo kubwanje bwishika no kutamenya hariho ikintu nibakimenya kizohindura ubuzima bwabo batazosura kumva yuko ari babandi gusa bajejwe kurera abana. Umumama amaze kumenya ubu butumwa ni umumama ni wamara umwanya munini mu rugo ni wabana n'abakozi ni wabana n'abana amaze kumenya ukukuri agerageza kugushikana ahantu hose. Bakunze kuvuga ngo ushaka yuko ijambo rishika kururituma umugore ariko ngaho kenshi bakunda kubivuga ni dans le côté négatif des choses ariko tuko turavuga umumama twari ubutumwa bwadushizeko kugira ngo tubwigisha abandi. Nico gituma iki gikorane cajeho kugira ngo abamama bamenye ico bahamagariwe hamashobora gushikana ubu butumwa henshi yashoboka. Yes turaza kwinjira muri conference mu kanya ariko ndashaka tubanze tuyage ku bamama. Hari abamama benshi bariko baratwumviriza muri kano kanya, hari abakobwa benshi bariko baratwumviriza muri kano kanya bataratahura akamaro kabo canke ibyo bashoboye siko kuko hari umumama no munsi ashobora kuba nubwo yovyara umwana yifuza kumuta nubwo yiba afise umugabo
atamwitaho bikwiye. Ndasako tubwire umumama niki umukobwa niki. Mwitanguriro haravuga yuko Imana yarabonye yuko umugabo atokwibana wenyene. Igihe yabona ko ico kintu gikeneye nuko yabona ko umugabo uko ari adashobora kwibana wenyene yamakeneye umufasha. Umumama rero atahure yuko numufasha. Ni kuvuga ngo uwo mwana wawe umuvyaye ndasubira inyuma gato temi iki gikorani ivuga ngo vugira ku ruvyaro rwawe. Ni kuvuga yuko uwo mwana umufise umwedukishira ijambo ry'Imana ntumuta. Ego ndumva yuko hari igihe umuntu avuga ati mfise ibibazo kanaka ariko uyu mwana sishoye kumutunga, ariko ngira ndakubwire ngo ico numva nobwira umumama nuko hari ijambo rihari kugira ngo wumve yuko ushoboye. Aba mama turashoboye, ntituko turavuga twavutse dushoboye, ntituko turavuga mwe society tubwira ngo turabanyantege nke, oya turashoboye kuko turabizigirwa kandi turi ubumote bwa Kristo. Turi ubumote bwa Kristo, ni kuvuga ngo novuga ngo kugira ngo wumve yuko uwo mugabo naho abimeze gutyo ni wowe kubera kubwo kumenya ko umufasha, ni wowe umenya ingene utegerezwa kurienta urugo rwawe biciye mu gusenga, siko biciye mu gusenga ukamenya ati aha mpemu yera uravuga ati aha kubera uzi kuri mpemu yera, donc ufise ikibanza nk'icya mpemu yera uvuga ati aho umugabo wanje ashaka kwamera gutya kuko ijambo ry'Imana ngo iyo tuvuga nk'abavugishijwe uyo umenye ingene coordonner urwo rugo rwawe biciye mu ijambo ry'Imana. Yego yes, nuko ni Madame Cynthia muriko muramwumva, ariko muri TRM basanzwe bafise programme ndende kandi nyinshi. Musanzwe mufise amakonferense musanzwe mutegura uko umwaka utase, uko igihe kibaye, ariko ndashaka twinjire muri conference nyezina igiye kubera muri Saint Jean Paul II ahabereye n'igitaramo ca Victoria Timbise Kainos. Nase ko ari ahantu TRM isanzwe ikunda muri kino gihe kuko n'ahantu himigisa, kuko uravye ingene Kainos yagenze biragaragara yuko yari réussite. Namwe kuba mugiye kwategurira nuko n'ivyambere kumbure byagenze neza, ariko ndashaka mudusigurire kubera iki mwiyumviriye conference y'abamama n'abakobwa. Ikibanza nibaza ari cyo cambere dushobora kuronka kinini gishobora kwakira abantu batari kubaranyagirwa n'ibindi byinshi. Ikibazo mwari mumbajije muki kubera iki mwiyumviriye abamama mu bikorane dusanzwe mu makonferense dusanzwe tugira, harimo konferense z'abamama n'abakobwa, hariho na konferense duhora tugira z'abagabo n'abahungu. Rero imico yose twama dutangurira ku bakobwa n'abamama, mugabo n'abagabo nabo n'abahungu nabo ntibave bimva umenga barakumira ivyo biriko biraza. Rero igituma twiyumvire kino gikorane nuko hari ivyumviro tugomba guhindura mu vyerekeranye n'ukungene abamama n'abakobwa imibereho, ukungene societe igerageza kubereka kubabwira ico bari. Turifuza kubabwira ico bari en dehors y'ico babwiwe ko bari, kuko d'après tout c'est pas l'opinion de la majorité qui te change. Si ivyo abantu bavuga bihindura icuri, ico we wibwira nico kigushobora kuguhindura. Barashobora kukikubwira mugabo umunsi uzotangura kuvyibwira wewe niho bizoca biguhindura. Par exemple akarero no guha wohura n'umuntu akavuga ati Ami Pro ati akakubwira ijambo ribi, akubwira ati wewe sindagukunda, abantu bashobora kubivuga gutyo. Uwo murashobora kuri kubwira hama kagendo utamuzi uvuga ati ngira umuntu n'umusazi, ariko huye na nk'umuvyeyi yakubwiye iryo jambo, ni jambo rikomeye cyane, uracika intege, birakudekuraje gose. Kubera iki? N'amajambo asa nk'aya yandi nyene mugabe igitandukanye n'ikibanza aba bantu bafise. Ntiwakomerekejwe n'ivyo bakubwiye, wakomerekejwe n'ikibanza umuntu afise muri wewe. Rero iyi societe yacu surtout muri Afrika ni societe yubakiye cyane ku vyerekeranye n'abagore. Ni image ya mbere tubona umuntu bamwita urugo nkakugena bivuze bagwita gwiza ko babonye umugore ingene yitwara. Umukobwa iyo yitwaye neza gasoka hanze bakavuga tujya mukobwa aritonda, ntibabishira kuri papa wiwe, bavuga ati mama we yarakoze igikorwa. Mu Kirundi baravuga ngo urera nabi ugatuka n'abakwe. Nukuvuga yuko twariyumviriye bano bamama, twariyumviriye kuri bano bakobwa kugira ngo baze bigishwe. Muri conference twarateguye inyigisho zo kugira ngo bashobore kuba equipe mu buryo bwose, haba mu buryo bw'ijambo ry'Imana, mugabo hazoba harimo n'ibindi bitandukanye ku vyerekeranye
entrepreneurship bazokwigisha hari abatumire dufise bazokwigisha ku vyerekanye n'urudandazwa hari abapsikologe bazoza babigishe ingene bashobora kuvugana n'abana babo communication ingene batunganya nyene ibintu byo mu rugo hariho nuzoza kwigisha leadership personnel Keti asanzwe akoresha ama conference nkayo rero twarimviriye abamama kuko twumva umenga ikintu cyakiriye umumama kiba cyakiriye toute une génération nuvuga yuko iki kintu yakiriye arafise umwana azovyara azokimureresha rero amaze kukimureresha umwana azokura arondera ya majambo mama we yamubwira nimba yakuze abwirwa ati burya abantu ni babi umwana azosoka hanze atangure kuraba abantu avuga ati abantu ni babi atangure kwicura nyine ko abantu ari babi ariko amaze kuregwa neza n'abamama nizera yuko umwana atangura gukura afise ivyumviro bitandukanye rero numva umenga mvuze kwa mama cyane sindiko ndavuga ku bakobwa abakobwa nabo kuri abamama n'abakobwa sico kimwe kuko abamama tuvuga ni babandi bamaze gushika mu rwego guko bagira abana barafise urugo barafise umugabo barafise n'abana bafise n'ibintu byinshi mu rugo bategerezwa gutunganya bafise responsibility komeye cyane usumba y'abakobwa ariko abakobwa nabo ntitwabibagiye kuko nabo turiyumvira ejo ingo zabo zizosa gute ejo bazoba barongozi bameze gute rero kuvyerekeye n'abakobwa nizera yuko tuzokwigisha cyane kuvyerekeranye no guhitamwo ryabo urabona ibihe tubayemo abantu barategura nyene ibintu bitandukanye umuntu akagira igihe avuga ati none jewe mbitamo iki vyogenda gute urugo rwiza rumeze gute kubwo ibintu bitandukanye baba ariko barabona bisambura ingo ariko turigisha abantu yuko badakwiye batanguranye n'ubwoba ahubwo batangura bavyize kubera iki bibaza ko bizogenda nabi kuko wabonye ahandi vyagenze nabi kubera iki nawe uca wumva nawe uri nk'abandi nagomba kumva kubumvisha yuko naho benshi byo bimaze kubashikira ntiwishire muri ico kibanza cyabo bizoshikira bibi ahubwo twe twizera yuko abantu bazoza muri ya conference ico tubasengera no kugira ngo bo bagize kubikora bizoba vyiza abandi bashobora kwigira sobore gutanga umuco kuba ariko baratwumviriza muri kano kanya abariko baratwumviriza ni imico ibiri itandukanye hariho abamama hariho abakobwa hariyo n'abagabo hariyo n'abahungu mbega abahungu bo n'abagabo muri iyo conference baratumiwe canke ntibatumiwe abahungu n'abagabo muri iyo conference kuko twavyitiriye ivy'abamama n'abakobwa ico bazodufasha ni iki abagabo bafise abagore muze muturungikire abo batandukanye banyu hanyuma babahungu nabo bafise abantu bariko barategurana imigambi tuvuga ko nka Pro afise umuntu nyene bariko barabitegura azomuturungikire ko yacenzo muzana kabisa kuko azova yari mushasha rero twarateguye iyindi conference y'ivyerekeranye n'abagabo n'abahungu nabo kazoba arakanyo kabo ntitwabibagiye ariko nivyo twahereye ko gusa n'ahandi nabo tuzobashikira yes abagabo abahungu nibigeze bibagirwa Madame Cynthia yavuze neza yuko tem ari kuvugira ku ruvyaro ni gute bavugira ku ruvyaro tem baravuze ko donc tem yo conference azoba ari kuvugira ku ruvyaro tuzoba turiko turiga ukuntu bavugira ku ruvyaro kuvugira ku ruvyaro novuga uruvyaro si abana gusa batuvamwo uruvyaro gusa rushobora kuba ari n'urudandazwa kuko kugira utangure ngo rudandazwa arabanje kugwiyumvira hanyuma umuntu murabishira hagabona ko kuvyara twe n'ivyo tuvyita kuvyara ndiko ndavuga ko kuvugira ku ruvyaro ni hahandi umwana wawe umuvugira kakavuka sa nico ushaka donc nijo ijambo ry'Imana donc baravuga ngo hari mpemu yera hari umwidegemvyo iyo hari umwidegemvyo ni kuvuga yuko uragukiwe ikintu kiba uko kigomba ni kuvuga ngo muri twebwe dufite ku exercer autorité divine iyo dutegetse ikintu kinzu ko tugishaka ni hahandi uvugira ku mwana wawe bakunze kuvuga ngo umuvumo w'umuvyeyi urafata iyo duhezagiye abana naho bigenza gute iyo tubahezagira urahezagira umwana kandi ivyo bintu biramukorera niko kuvugira ku ruvyaro hama urashobora kuvugira ku rudandaza rwawe ukavuga ati ni udetermina tuno munsi uku niko biza kugenda nza kungukaya abaza kuzana kuko ufise umwidegemvyo muri wewe nico bita kuvugira ku ruvyaro cyangwa kuvugira kuvugira ku ruvyaro ariko cyangwa kuvugira ku kintu cyaco cyose twavuze ingene kumbura umuntu azokwinjira
ugireko dufise umwanya ukwiye n'ivyo turaza no kugura umurongo wa telefone baraza guhamagara ariko tubwire ni ryari biteguwe gute kumbure gusika ino saha imyiteguro igeze hatumiwe bande twumvise ko ari abakobwa n'abagore ariko utubwira amasaha nimba ari amasaha y'abarundi naho nyene tubwire ko hari abantu bakubwira ati ngo aya masaha tuzokubwira kandi masaha abiri ego mwabivuze igikorere kizabera kuri Saint Jean Paul II navuze ni tariki 17 z'ukwicumi ni kuvuga kwa gatandatu za isaha ni saa 7 ariko ntiwoca bashika saa 7 kuko ibibanza bizaba ari limite kuko urumva ko ari igikorane c'ubwiza budasanzwe turiteza abantu benshi nico gituma ubishoboye yoshika amasaha imbere gato hama abatumiwe twavuze ko ari abagore n'abamama ego abasore umuvyeyi wacu yavuze ko ari ikindi gihe nawo igikorane cabo kiko kiraza ariko twabasaba yuko batumira abafasha canke ego Dadi yavuze ati abo donc bariko barafatanya imigambi ego hamba ikindi nuko turashaka yuko ubutumwa bushika henshi hashoboka twariyumviye yuko abadafise déplacement ariko nbo hashika hazoba hari amabus atora abantu ego ese kibazo cakurikira hazoba hari amabus atora abantu akongera akabatahana ego hazoba hari aho abantu bari charge guhagarara bafasha abantu kurira amabus bongere babashikane muri ico kibanza yes tukiri ngaho nyene kuri ico kino c'amabus abariko baratwumviriza baba mu mici itandukanye hari abatwumviriza bari ku Musaga hari abatwumviriza bari mu Kanyosha hari abatwumviriza bari mu Ngagara hari mweje kunyandikira message ari mu Carama abo bose ugenda uravuga mu makartier bazo kwideplacer gute uri mu Carama azobona iyo bus gute mushikana kuri Saint Jean Paul II kuko hari aba mama bashaka ko ariko baratwumviriza bavuga ati negerezwa kuza ibyo ndiko ndumva yuko byomfasha ndumva yuko byompindurira ubuzima ndumva yuko byo nzana handi hantu ariko nta bubasha canke ubwo buryo bwo kusikanayo ntabwo mfise baba mu mice itandukanye za Kamenge za hehe twagabuye amabus mu buryo bubiri no kuvuga muri nord no muri sud alors kuvyerekeranye no muri nord turafise amabus azotora cyane abantu Kamenge Carama twarayumvira ariko Carama isa nigoye kwinjiramo ukuntu kuko hari na Carama zibira yo Carama yo mu Kamenge hari na Carama cari yakumutako ariko ico twovuga nuko turatunganya ivyerekeranye ni na Carama cyane kugira ngo tubabwire aho bazohurira tuzoza turabicisha ku ma Facebook kugira ngo bamenye ibibanza bashobora guhuriramo tsukire ngaho naguciriyemwo uze kino c'ama Facebook nibaze ko twogira ko tunababwira base bashobora kudusanga kugira ngo bagume bari update agapaje ngo ndakavuge kare mu Congereza ariko nizera yuko bashobora kumenya ingene hari abantu batumva Icongereza ariko hariho nabandi babizi page yitwa Truth Revealed Generation Knowledge murasa no kuja kuri account yanje ya YouTube murasa kubona turaza gushira kino kiganiro munsi turaza gushira ko izina ry'iyo page ego hanyuma bashoboye kuja kuri iyo page nibaza yuko bizoca bibafasha cyane gose kugira ngo bamenyeshwe ingene amabus azoza araza kubatora kuko Saint Jean Paul ni kibanza ciza ariko kitorohereza abantu benshi kugerekanye n'ama déplacement cyo gituma twavyumviriye gutyo kugira ngo dushobore kubatora twongere tubasubiza twabakuye ubushobozi bw'urupfu n'ubugingo biri mu bubasha bw'ururimi ni ukuvuga yuko mu kanwa kacu hatembamo ubuzima cyangwa hagatembamo urupfu akarero no guha amiproni par exemple ashobora guhura n'umuntu ariko ararira yababaye akanakora n'amusozi ukamubaza ati ni wabaye iki akavuga ati jewe ndafise umuntu yambwiye nabi friend yamukubise hana kimwe yamugize ijambo ryonyene akumva arihevye agakorora amosozi ukimva none hari ico yakuyiza toya ariko ni ikintu yambwiye rero turumva yuko ubu ururimi ruratumbereza ubuzima bw'umuntu ajya amajambo arashobora kudukomeretsa nkuko ashobora kutwubaka rero tuzoba turiko turigisha kuvyerekeranye n'ingene abantu bakoresha ururimi rwabo abana turabarera dukura mu societe y'abarundi aho gutukana umenga nibisanzwe urumva murandaba ngo mu bihugu vyo hanze iyo mwana bamubwiye nabaca telefona police ariko ngaha mu gihugu cyacu nibaza yuko ahubwo batakubwiye nabi n'ivyo mbenga biri bizarre wamutama yatashe nta kimwe yavuze
ntivyumvikana kuko ni ibintu tumenyera cyane ariko aya majambo tuba turiko turabwirwa ni nk'imbuto ziriko ziratemba turakura aya majambo agatangura ku reproduisa ivyamwa ariho tuca twisanga dusa n'amajambo batubwiye ntitwayakunze ariko yarinjiye muri twebwe rero tuzoba turiko turafasha abantu kugira ngo bamenye yuko amajambo bariko baravuga azotumbereza ubuzima bwabo bantu uriko urabumvira ati wakijujuwe ntaco uzovamwo vy'ukuri urifuza ko atazovamwo urifuza ko yoba ico kijuju ngene uri kuravuga ahubwo rero nimba utabyifuza tanga uvuge ivyo wifuza ego yes nuko ni Prophet Evra turi kumwe ni Madame Cynthia bariko baratubwira byinshi ku bijanye na conference y'abamama n'abakobwa izuba kuri Saint Jean Paul II ijambo ry'Imana riravuga neza yuko uhoraho Imana yampaye ururimi rw'umwigishwa niko ijambo ry'Imana rivuga ni giki nka Prophet Evra cyo kwigisha umugore kuvuga nk'uwigishijwe ego ngomba kuvuga ngomba kubigiranya n'ubuzima busanzwe turaca mu ishuri hama abantu bakigishwa uburyo butandukanye uramaze kumva ngiye uvuze ikintu kitari cyo uzumva umuntu akubwiye ngo uvuga ko umuntu atitse uvuga yuko ari kumwe n'abantu biteze umuntu yize ashobora niko bashaka kubwira ni igitutsi mugabo baje kubwira ati ibintu uvuze si byo umuntu yaciye ku ntebe y'ishuri rero ijambo ry'Imana rivuga ngo uhoraho yaduhaye ururimi rw'umwigishwa ikibazo cya mbere twigishwa nande kuko hano tubaye tubishaka tutabishaka twigishwa vyaba bibi vyaba vyiza vyose biratwigisha abavyeyi baratwigisha society iratwigisha amashuri aratwigisha ariko andiko ndavuga kwigishwa n'Imana umugore ategerezwa kumenya urugo selo muri version y'Imana muri version y'ijambo ry'Imana wigishijwe gute kuvugana n'umugabo wawe wigishijwe gute kuvugana n'abana bawe ijambo ry'Imana rikubwira ko umugore avuga gute Bibiliya ivuga ngo umugore w'ubwenge avugira mu gacerere ariko iyo hageze igihe urenze ugwamo abantu bose ikibazo wigishijwe nande niyo bariko baravuga ati emancipation umugore ategerezwa kungana n'umugabo wavyigishijwe nande iyo nyigisho wayikuye rero turiko turavuga yuko abantu bakwiye kugaruka hantu bigishwa n'ijambo ry'Imana imvugo yabo ikihinduka akarorero ijambo ry'Imana avuga ngo Paul ariko aravuga ngo nkiri umwana navuga gwana nimvira gwana kandi na ivyo nakora byose nabikora mu bwana ariko maze gukura birahinduka rero ikibanza cyo kwigisha tukibona mu vyerekeranye na development ya society abamama n'abakobwa baba ariko barakuriramo bituvuga kumenya kuvuga ku vyerekeranye n'umugabo wawe canke ku vyerekeranye n'abana bawe gusa tuko turavuga na wa mukobwa afise ambition atandukanye wa mama afise vision zitandukanye avuga ati ndashaka gukora entreprise ndashaka kugira ibintu bitandukanye uyu nawe turiko turamyumvira kugira ngo amenye ingene avuga mbega nawe uri muri babandi uvuga uti ngiye gutangura urudandazwa nzohomba cyangwa uvuga uti ndagiye gutangura kandi nzokunguka nicahe wigishijwe kuvuga wigishijwe yuko iyo aheze saa sita hageze umukiriya ataraza bakugishije ko bavuga ngo uyo munsi ni mubi nawe uracyari muri babandi bavuga bati natanguje ko bavuse natanguje kuryo rero bino bintu birigishwa kugira ngo bizane conscience yuko uko ijambo rivuga kuri uko niko kuri gusumba n'ivyo buri kurabona ego indirimbo yitwa Provider n'indirimbo yo mugwi Victoria's Team turacyari kumwe na Madame Cynthia turacyari kumwe na Prophet Evra Sinagaye asanzwe akorera imirimo yiwe hariya muri TRM ni hariya mu Gasekebuye ucinjira gusa mu Gasekebuye kwikorosi rya mbere ucinjira gusa uraza kubona urusengero ngaho misi yose none umunsi w'Imana niho bari ba security zibiri ku munsi w'Imana ba security yo mu gatondo bakagira na kiliti tangura kuva saa 4 nimba nibeshe message naha umumama n'umukobwa wese aza bari muri ico gikorane nuko yoza yiteze ibidasanzwe kuko gikorane mu vyumviro vy'Imana caraheze hasike ko tugitambukiramo kandi iyo tukibona twe tubona ama resultat yacu azoze yiteze kuba mu bwiza budasanzwe ni temu yonyene irerekana yuko kizoba gikorane kidasanzwe kuba mama bazokwigira byinshi bazokwiga ingene bamenya gukordona urugo rwabo biciye mu ijambo ry'Imana bamenya gukordona abana babo abamama benshi ukunze kumva ngo umwana ngo je yarananiye ngo narahevye kukuheba kandi nkuko babivuga ngo urubasha rw'urufu n'ubugingo ruri ku rurimi ni kuvuga ngo ico watuye ku mwana wawe nicaba ni kuvuga ngo ni aha turiko turabwira abamama yuko ico bazokwiga ni ikintu kizohindura urugo rwabo kigahindura donc no kuvuga
abaha urugo rwawe kigahindura societe igicapo twihaye c'umugore yuko umugore ari umuntu adashoboye umugore ari umuntu ajejwe amatravo ménagère umugore ari umuntu yama ari karaganya muri byose dushaka kukivaho dushaka kumva yuko umumama ari we akordona byose kubwo kuvuga no kumenyera ijambo agakordona byose bigatonda ku murongo ngira ndakubwire ngo ubwenge iyo tuja kubumenya hari ibintu byinshi abamama tutaba twarabayemwo ibi byo kuvuga ngo urumva ngo umugabo ngo arananiye umugabo ni kuvuga ngo uramusengera uraja urasenga nturinda kuvuga byinshi kubwo gusenga iryo jambo riramuherekeza rikongera rikamufasha rikamukorera ndiko ndavuga ku bakobwa nabo bamenye yuko iki gikorane kizoba kije kubafasha dans l'avenir mu ngo zabo n'ingene bakwiye kwitwara ico no babwira nuko boza biteze kidasanzwe kandi ko inyuma y'iki gikorane twiteze gukayangana kudasanzwe ko bamama turiteze ko mama agiye kubitwaza iby'ubutumwa bwiza kandi bagashikana ubwo butumwa bwiza henshi hashoboka nuko Yes, nyuma y'ino conference nyuma ya kino gikorane turiteze ugukayangana canke sign mu rurimi rw'icongereza gusigninga ukisize mu kirundi no mu congereza ndasaka rero hari abantu benshi bariko baratwumviriza n'ivyo kuko iki ni ikiganiro cumvirizwa cane ariko turafise sinzi yuko noyita ingeso sinzi yuko sinzi nge noyita ugasanga umuntu ashaka kuza mu kintu kubera ari mu idini runaka kubera ari umumisilman akumva umengo natumiwe ndashaka muri kano kanya utekerera ubutumwa abantu kumburi barako bari batse yuko ari by'urusengero runaka turiko turava ahantu tuva mu vy'amadini dutangura kuraba igihugu cyacu dutangura kuraba gutera imbere kw'igihugu cyacu si kibazo cy'umumizima si kibazo cy'umukatolika ni kibazo cy'umuntu atahuye ico yaremewe ngaha muri nose rero iyi conference ni inzira yuko izo birimo ibintu byinshi biterekeye nico yaba ari ivy'idini gusa twari kubigira ijambo ry'Imana ryonyene ndagira ikintu dushiramo ariko kubera iki twiyumviriye kuzana mu psychologue aza kuvugana n'abavyeyi aza kubigisha kubera iki mukwiye kubwira abana banyu bakiri mu nda kuko twebwe ntitukicizera yuko dutangura kubarera bamaze kuvuka akiri mu nda urakora kunda yawe nyene ukavuga ati mana ndagushima ko uyu mwana hazo mu ministre ejo hazo mu nyarudanazwa ejo ukatangura kubisengera nyene rero umuntu wese ahari hose hatumiwe bandi hatumiwe uwo muntu wese ariko aratwumviriza hatumiwe idini igaye hatumiwe ikirenze idini twarenganye vy'amadini turiko twiyumvira umuntu wese ashobora gufashwa ni psychologie n'ubu buryo bwo kurera n'uru rudandazwa na leadership personnel turiko turifuza yuko abantu bazoza bakavyumviriza tukarengana ivy'amadini kugira ngo ijambo cyane ubwiza bw'Imana bushobore gukayangana mu gihugu cacu yes bitaravye idini usanzwe usengeramwo nimba wifuza gutera imbere nimba wifuza kumva ubutumwa bwiza urahawe ikaze ni kuri Saint Jean Paul II umunsi le 17 kwa gatandatu isaha indwi ariko ushobora kuza kare kugira ngo wirongere ikibanza cyawe tukiri ngaho ikintu ikibanza ni kinini n'ivyo ariko gifise abantu bakira kitarenze mwifuza kwakira abantu bangana gute kugira ngo umuntu wese yumve yuko ategerezwa kuza kare ashobore kwironderera ikibanza twateguye kwakira abantu 2,000 ikibanza cyakira abantu 2,000 mugabo bibaye ngombwa turifuza kwakira abantu 2,000 bibaye ngombwa ko abantu baja hanze naho nyene twarategekanije uburyo bwo kugira ngo bose bashobore kwicara neza hamba ikindi naco twovuga nuko ari abatumire b'abaririmbyi tuzoba dufise nk'umugwi w'abaririmbyi bitwa Reveal Jesus yego ba Amandine n'abaririmbyi basanzwe bamenyewe cyane so yabo ya mbere bayekoreye ahitwa muri CLM ego urabazi bavutse ku cimviro c'umuririmbyi kazitwa Vestine yego urabazi bari bose bazoba bahari twariyumviriye abandi baririmbyi b'abakobwa kandi ikindi kintu tugomba kuvuga nuko conference yose ibikorwa vyose bizoba ariko bikorwa n'abakobwa nukuvuga yuko ku mainstream abantu bazoba ariko baravuza n'abakobwa abaphotographe abakobwa ikintu cyose kizoba gikorwa n'abakobwa n'abamama n'umunsi wabo nyene twebwe tuzokwicara hama turavyo baduteguriye nubwo ahe butumwa nk'umumama wamutekerera kugira ngo ujya munsi azoze atazavuga ati nse kuraba kumbura ibyo bavuze yuko ari ivyo ahubwo aze avuga ati nse kuhakura imigisha nse gutera imbere
nje kuhakura ibisumba ivyo nari mfise. Nari nabivuze nuko azoba igikorane kidasanzwe kandi nyuma y'ico gikorane twiteze kuba mu bwiza budasanzwe kuko ico bazotwigisha ni ikintu kizodukorera gushika mu buzima bwacu. Kuba mama kikadufasha ko orienter ingo zacu, kuba bakobwa nabo kikabafasha à l'avenir nabo nyene ko orienter ingo zabo kandi no kumenya ingene bifata mu buzima bariko barabamwo. Ico nobwira umumama azoze ntazoze kubwiye kugeza kuko abantu benshi barakunze kuza ngo reka tuje kuraba ivyo bintu ariko azoze yiteze. Sinzi kibaza afise, sinzi ashobora kuba kuvyerekeranye n'amafinance kuko iri jambo iyo risohotse rikora ku kintu cose. Azoze yiteze ko Imana yiteze gukora ku kintu cose azoba afise muri uwo mwanya nk'ingorane kandi aze yiteze no kwakira kugira ibi bintu abishikane kuri hashoboka.